urangoye ndamufana urihangana ariko yego kuba ukunda Melanini Boy. Oya none kamera nayizimiye. Ni decision muri make nafashe. Dome ngo nta mukinya w'amareresi twokubakana vraiment. Sinzi impamvu. Bakunzi ba Senga Media TV muraho murameze neza kuba bitameze neza mukomeze imihangane Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntizonerwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe nitwa Aloyizi N 257 nyita The Sniper nyita Ntwari ayo yose n'amazina yanje nawe uzoba bihenze. So guys ngirenda gusabe ubwire mugenzi wawe afata agatebe mwicare murabe ikiganiro nabazaniye wa munarenze sana wa mukobwa wanyu mwiza mukunda cyane ni mwiza in and out ararenze sana yitwa Ange Sierra musanze mumuzi ndamusabe mu cyubahiro ciwe turamutse yambu cyane umeze neza. Yego nsana reka nangure ndabivuge no mu kiganiro you so beautiful. Thank you. Urasa neza uraberewe kandi twe twakubuza amakuru y'imisi rero ni meza cyane. Namwe nize ko mumeze neza. Twe tumeze neza cyane twama dushimira Imana. Aho ni sawa cyane. Hari akantu ngire ndagahereko naragewe n'akantu kamwe nabonye ngo karibu umwami wanje ako kantu cyo kibuka he? Ngenda kibuka ego kaya kantu kwa sabas ego muri GN Films iyi filime yitwa Agatima Koko. Rugira rukundo mu buzima busanzwe ugira urukundo kujya nyene mu buzima busanzwe ugira urukundo kujya nyene cyane gwinshi rusumba rugira umwana wakunze aritombore cyane. Okay, Ange aba diaspora n'aba sugar daddy mubanye gute? Oya ntaba sugar daddy ko niko kari. Nshaka kumenya muri abo babiri aba diaspora okay basi ku mukobwa mwiza nkawe abantu bose je tubanye neza. No kuvuga ikintu nshaka kuvuga umukobwa mwiza nkawe so ati aba diaspora baba bahari kandi n'aba sugar daddy nabo bakunda abakobwa bameze nkawe ubanye nabo gutere? Shaje ntaba sugar daddy ngendana ariko barakurondera ndabitse bono kuri no babeshe nta n'umuntu umushuga dade oya n'ukuri no babeshe bagira ni beshe okay aba diaspora nabo mvugana bisanzwe nkuko nawe je bundi noza numva ngo ageze Canada muga USA iwacu cyangwa canke Belgique canke nawe deja ubaye mu diaspora gusa mu mutwe nanje ibyo bintu ndabishaka uzonsengere nshike kaje je nzokurungikira amadolari ndavyize ndazobihindura uzonsengera ariko okay. Ange uno munsi nimba ntaza kuba ndakubangamiye ndaza kugerageza ndakubaze ku buzima busanzwe no kuri film nizere ko ntaza kuba mbangamiye. Oya ntari. Umwana ameze gute? Umwana wanje ameze neza cyane. Papa wiwe bose bara Ange inyuma yo waraje muri filme mu nyuma turakubura uranabiduhisha yuko wibungenze ariko nawe hisha umunsi nzira kirashya sinabihishije warabitunyegeje? Oya sinabibanyegeje ahubwo ngira mwambuze kubera naragwaye gose naragwaye igihe kitari gito nibungenze ariko Imana yarabigenjeje neza ndakira n'ikibondo kiravuka neza. Yego Ange iyo umukobwa atwayinda ahura n'ibibazo byinshi ndashaka kumenya ni kihe kintu kimwe cyakubaye ko kijya gihe urumva ko wihebye cyane gusumba? Muri make je sinarushe cyane usibye ko iyo kenshi uyu muvyeyi yibungenza ategerezwa kuruha. Ego
ariko kuri kote wanje n'umuryango wanje baravyakiriye kuri baranyitayeho ego nivyo bon iyo umukobwa atararungurwa avyariye muhira ntibisa neza yego ariko ubunye usigeze ahandi hantu ntibisanzwe n'umugisha mu muryango yego n'umugisha byagenze neza ya hari umukobwa nabonye ariko arabaza ahantu ngo bashyira ngo ndasabye mumbwire ngo ni gute iyo umukobwa yatwaye inda agenda kubivuga muhira anje wagiye gute kubivuga muhira ugaga ati je rero karabaye bon jewe nkibimenya ko nibungenze nkibimenya deja mpejeje kwipima sinari muhira naratashe nashitse ndabivuga vyaranse kungumamwo kandi umuhungu yanteye iyo nda bari bamuzi muhira bari bamaze kumumenya ko tugendana yego ya sinashitse ndababwira nta complexe vyigeze bintera ego nari mfise ubwoba nivyo ureka kugira ubwoba atabugenda urakora ariko nashitse ndabivuga bon nasanze mama atari hari ndahasanga papa sanambwira ati papa wihangane ku bintu ngira ndakubwire si ibintu biryoshe mugabo kandi biryoshe kuko iyo wibarutse ukibaruka umwana akomeye ni umunezero yego ya rero turabimubwira arambwira ati nta kundi ko byashitse ijambo yambwiye kandi nararikurikije pe nubwo atari kubibwira ntabyo nari gukora arambwira ati ndakeneye umwuzukuru wanje kumubona ntuzugirire nawe umwuzukuru wanje ntuzunyicire umwuzukuru canke ntuzugire iki b'amahoro nibisanzwe birashika yanje ndabyakira yego mama amaze kuza nawe nyene ndabimubarira yego nuko muri make byagenze nuvuga nta bya bindi byo kurya umutima ngo umwana natumara amazi nyitayeho uko naciye ngwara umwana aravuka neza mu muryango bararyoherwa turaryoherwa anje reka ubwire ko ubwira akantu abakobwa hari umukobwa atwarinda akavuga nyagasani imana muhira navyo novuga mbonye icya cyangwa akavuga ati ino nda ndayikurayo abo bakobwa ndashaka kugenda ubabwiye akantu kugira ngo tubandanye n'ibindi bon of course iyo wibungenze utegerezwa kugira ubwoba yego mugabo basi urabizi yuko hariho abantu bipfuza ikibondo bakakibura ubizi yego ndabizi ni benshi rero iyo imana yavuze ati ndaguhaye uno mwana ndaguhaye ikintu kibondo muri make imana ibifise ukuntu izobigenza irevre urashobora guca mu bikomeye kandi nibyo burya gutunga umwana burya umwana akiri muto aragoye cyane yego ni umuntu akenera utuntu twinshi tutumva abavyeyi baraza kubitaho nagenda umuvyeyi umwana ava mu ruyoye niwo muntu wa mbere nabonye agoye gusumba umwana akuze yego ariko imana iba yaguhaye umwana iba izi n'ukuntu izobigenza kugira abeho yego yaje nta mukobwa vraiment nohanura gukura yinda kuko umwana n'umugisha okay anje urugendo rwawe rwa filime rero sasa kugeza uno munsi urubona gute kandi waratubeshe ngire ndakubwira ko ibintu byawe byinshi ndabizi watubeshe kugiye gukora filime ku giti cyawe je ngo mandondera icano yawe wazanye na nya filime yawe n'ubusi ndayibona bon nero muri hebura muri hebura ntiturihebura ariko iminsi kumigenda deja honyene urumva yuko mwamenye ko mfise ikibondo burya abandi bashobora kuba batabizi ariko jewe bon benshi barabizi vraiment bon ego benshi barabizi abantu bakurikirana filime ndundi abantu bakurikirana ibiganiro nagenda akora ego sinigera mpisha umwana wanje kuko n'umugisha wanje yarambera umugisha muri byinshi vraiment Jesse mpisha umwana wanje pe ego rero benshi barabizi ko nibarutse kandi umwana aracari muto nubwo aheze igihe kinini nibarutse ni umwana w'umwaka ego arakuze mugabo ego umwaka umwe sindaba free neza umwana agikeneye affection y'umuvyeyi akeneye kwitabwaho mugabo bientôt nzoza ntari tubyitege ryari sasa bon ni vuba okay anje
ndabizi neza cyane ndabihamya urakunda cyane umuririmbyi yitwa Melanini Boy zoba bikuye ngiye kugusaba undirimbira indirimbo ya Melanini Boy imwe yo urangoye ndamufana urihangana ariko yego kuririmba si iby'iwanje simvuze ngo uririmbe neza ariko twese abantu tugukunda abantu tugukurikirana turakeneye kumenya ko ukunda Melanini Boy oya none kamera nayizimize I'm sorry oya wabimenye gute urabona rero ndakubwire sinabikubwiye ko je ndagukunda ugira iki ndagukunda aha ya merci kandi nzi rero ibintu byinshi kuri wewe urakoze cyane umujournaliste ndakomera kandi ikindi kiganiro n'ikindi gihe ntiwankenera n'ikindi gihe kandi ubwo uri umugenzi nibyashika ukambona nk'ahantu wicaye ni gake vraiment mba nicaye aho hantu kandi indirimbo ya Melanini Boy iriko iravuga uzoca umfata video ikandaririmba haba uzocisha mu kiganiro ndaguhaye uruhushya icyo gihe nzobafasha igenda indirimbo iriko iraririmba twe dushaka twumva urazi ndabizi neza Melanini Boy n'umujama wanje Melanini Boy n'umujama wanje ndamubwira ati Melanini Boy anje yaririmbye indirimbo yawe ace arabana ikiganiro uraza kubona na commentaire yiwe urangoye ariko oya bikore ndio ndagusabye pardon baje jewe basi ndavyemeye ikindi gihe ndakubwire ndazi abantu bose ukunda rega ndabazi ikindi gihe nzokubaza kuri abantu novuga ukunda cyane nzokubaza ibintu byabo n'uwitwa Nyama uramukunda ndabizi Nyama bro na Shema Giheko abo nabo nzobakubaza ko gusa rero no munsi je nkini uturinde akantu gatoyi gusa birumaze ko warazuku nzobivugira ko carimwe nzobivugira rimwe nta reka basi hari abantu urabona abantu bakora kino kiganiro arindire yumve gusa ingene uririmba indirimbo ya Melanini Boy basi tubwire iyo ukunda cyenda gutangurira mugaje sinzi kuririmba bon presque ziwe nka zose ndazita kandi azikunda nta indirimbo yiwe nimwe ntakunda kiretse ngira nk'iza kera iri kuriyumvira ubunyene niyi zose ndiko ndazimba okay niwabona ngiye guhindagurika okay okay Angie ndigire kukubaza ku mafilime amwe wagiye urakina gusa ako kantu ka Melanini Boy uranjanira niki oya vraiment hari ikindi gihe okay wakinye muri filime yitwa Solo the Hero niyo filime ya mbere natanguye gukina oui nozitondeka zose wagiye urakina je mba ndazizi muri Solo the Hero byagenze gute kugira ngo uhure na Liberty ari ndakubwira ati Andre ngo nkineye muri no filime byagenze gute ngereza kandi sinkunda kumva neza kugira ngo urinde ukina muri filime yitwa Solo the Hero Solo mwahuriye he byagenze gute kandi kugira ngo tukubone mu irya filime ofete kijya gihe nari umufinaliste nariko ntegura Exeter ya hama kijya gihe mengo yakorera Ingozi yego ya rero icyo gihe narava ino muhira ino ibujumbura haduga Ingozi muri tournage kandi nagera rero turumba isi yose nkiyaranja nkazinduka tukagira tournage tugakora hama ku mugoroba nka 17h acanurira imodoka nkacamana shaka rero kumenya abantu batabizi shaka ndababwire wowe uturuka i Bururi aho wavuye Bururi ishaka kumenya rero surava Ingozi nawe uvi Bururi oya jewe
papa wanje niwe avuga Ikirundi ndabizi byose rero kandi ndahakunda dayere na jewe niho na jemba urumva mugabo nakuriye ino muhira ino Bujumbura yego rero jewe nta bino kandi nigino mugabo muretezi rero Liberty rero yakumenye gute? Liberty twamenyanye ko umugenzi wiwe yitwa Safe Safe ndamuzi twamenyanye kubera Safe niwe yaduhuje muri match. Okay, nuko urugendo rwawe ruratanguye tukona muri filme yitwa Nsoro the Hero. Hanyuma yaho ucuraza muri filme yitwa Ishusho y'umuntu. Nakinye Nsoro nshanja muri aho byapfiriye kwa Riva kwa Happy Riva chamba kwa Happy Riva ndra mu Ishusho y'umuntu chamba mu Ishusho y'umuntu narakinanye na Jennifer nahuze na ukuri nukuhe kwa Aben Duayo ya no mu gatima koko. Okay, Anje ngiye kukubaza akantu k'ubusazi sinzi nimba uramenyesha amafilm abantu bose mwagiye murakinana muri filime ninde muntu mwahuye nawe ukumva uwo muntu namwiyumvisemo cyane gusumba abandi bose? Ndamukunze urukundo rw'abasheri je ne sais pas nimba ari urw'abasheri nimba ari urw'ubugenzi busanzwe si shaka inyishimwe n'ubundi n'inyishimwe oya bose uramutse uvuze bose Anje bose ntiwabiyumvamo mu rugero rungana. Mvuze ako kantu karimo akantu katagenda neza karimo akantu ko kwiteranya kwanje Anje icyambere banze n'abavandimwe banje muri filime abantu bose nta muntu umwe dufitaniye beef bose turaganira neza bose turahuza yego ariko bose ntimuza ku rugero ndabizi nabono babaza wose we boshira imbere sije boshira imbere sije boshira imbere gute? Okay, nkubu uye dushake dufate ku muntu umwe nshake fate wowe basi wowe wumva ushira imbere ninde umugenzi wawe umunsi udahera mutaganiriye muri feed umunsi wera tutaganiriye udahera mutaganiriye kuri telefone nta numwe turashaka nko kumara indwi yose atamuntu muri filime tuganiriye jewe rero niyo mpamvu wakabaye ndabizi none upana kuvuga ngo wakabaye nibyo urafise umugenzi wawe unyine uwo muntu wumva wo mubaza wewe umerewe gute waramutse gute ni sawa wumva bose aranganiriza akina amafilime uramubona aranganiriza turaganira ba Davi bose turaganira ba Kevin ngira muramuzi ndamuzi nabo nyene turaganira Kevin yanditse filime nziza cyane yitwa Heartbeat apana Kevin Katonzi oya uri kuvuga umwe uko habera okay yego ndamubona anya bose n'abasheri n'abana beza okay Anje niki kintu umaze guhura naco muri filime ukumva woheba filime ukumva birakubabaje? Kumva woheba filime kijanye niki? Ukumva umubano w'abantu waba umubano w'abantu cyaba ikintu cyakubayeko ukumva nyene ndiko mvuga kuri domaine ya filime ikintu cyakubayeko ukumva yuko ukavuga sha bino bintu bya filime kabisa bisaba imbaraga no muri filime afise umunwa nikiye kintu rero bakuvuze gituma ubona ko bafise umuntu? Sinda baramvuze wamengo namenje wamengo namenje wamengo sinzi ibintu nakoze biri bizarre baravuga cyane ariko ngirageje kuraba kino gisata cya filime hafi ya benshi muri filime gusa kameme no mu kibano iyo umukobwa twayinda baramuvuga umengo sinzi ibintu yakoze mengo yamenje ko ariko ngira ngo nukudatahura kubera ko boraba abantu bakura mwinda canke bamira binini bamamanya kugendana ndabizi ni benshi ni benshi rero kandi mwabo benshi usanga aribo bagutwenga abo nyene bamira binini canke bazikora usanga aribo bakuvuga benshi rega nibo babivuga mugabo n'abandi barabivuga mugabo nyene ni hatari ni hatari Anje ariko je ngoma ndekrama
ndakeneye kubona channel yawe, turakeneye kubona ibikorwa byawe personnellement, nawe ukaduha akazi tukaza gukina filime zawe. Habura iki? Ufise umugabo mu diaspora ndamenye ibanga. Utayindeka vizuri ya? Ufise umugabo mu diaspora ndamenye ibanga. Kubera iki rero udakora channel yawe, udakora ibikorwa byawe ngo tukubone nawe uri nk'aba bandi bose tubona bafise amachannel yawe? Bizogenda neza imbere. Habura iki none? Okay. Nuko kumana ukuntu uri kuragerageza kumbwira nsabira sponsor. Nejo. Ufise umugabo mu diaspora? Oya, bon. Mfise umugabo mu diaspora, ça veut dire que ko umubwiye ati mugabo rabo nkubitsemo ka $10,000. Usanga natabikunda. Usanga natabikunda. Wari kuba warabihevye cyane wewe? Oya, ale bon, arashobora kubura nyene ukagira. Arashobora kuba bon, ni example ari. Ndashobora kuba nkina film. Akaba yarabuze ukuntu abimbwira ati bihebe. Sata akaba ashobora kuba yanka kumbabaza canke. Ugasanga nubwo no musaba sponsor ntayo yoma. Urabizi? Yego. Rero cyanshaka kumenya nk'ubu uye umugabo wawe aramutse akubwira ati Ange, nimba ushaka amahoro hagati yanjye nawe, nimba ushaka ko je nawe tukomezanya, heba ibintu bya filime, ico gihe wewe wokora iki? Ico kibazo vraiment umugabo na filime uhitamo iki? Filime izondongora. Filime izondongora. Oya nizogurongora. Ariko hano hanze sikuvuga ngo mbere hano hanze je ndanazi umuntu umwe umugabo we warashibanye n'umukinyi wa filime nyene akundana n'umuhungu, umuhungu aramubwira ati mukobwa je ngiye kubana nawe, nditeguye kubana nawe, ariko bisaba uhebe gukina filime. Yarabyanse. Afise impamvu ya dance. Rero nanje filime sinoyiguza umugabo. Nikihe kintu umugabo wawe yokubuza ntugihebe? Nikihe kintu umugabo wawe yokubuza ntugihebe? Shaka chombona. Kiretse ari ikintu kibi akambwira heba biwanyu. Hebiki. Areka biwanyu n'ubundi rego uzobasiga umusana. Apana ngo ndabahebe ku buryo ngo ntogenda kuramutsa mama canke papa canke inde abo tuvukana canke famille yindi. Kosh. Ya. Engwe nk'icurumva de. Oyice nta nico yokubuza of course. Bon, nukuri ntaco mbona. Kiretse nanje ikintu nyene mbona ko atamumaro muremure kimari. Anje kusa n'umuntu yokubaha cyane umugabo. Mugabo nuwo kubaha. Hano hanze hari abakobwa usanga avuga sha je umukobwa mwiza, buri muntu wese yonkunda, burya ashatse agende haraza n'uwundi. Oya burya ngo amahigo za rimwe gusa. Ya ikintu kirazira kwijajara. Ikintu gishibura ari ukubonye chance mugabo mu gihe wijajaye naho nyene ingaruka ntabwo iba nziza. Okay. Anje, niyihe ntambamyi abakobwa beza mukunda guhura nayo? Hajya jamu hano beza ndimu. Nere je sije ndabivutse. Basi merci. Hama, bon ni ntambamyi nk'izabandi bantu bose baronka bagira. Ya. Intambamyi je nshobora kugira ni nkiyo wowe wogira canke nakayogi. Oya. Bon, hariho abamurambona batabishura ngo tureshwa n'abahungu benshi. Ariko yamara umukobwa atareshwa sha. Mugani bawo nyene bari mu. Umenye gusa ukuntu byitwaramwo. Ya ureka gusa kwitwara nabi sino. Okay, Anje muri kahise kawe abahungu wigeze gukundira icyarimwe bari bangahe? Mugabo umuhungu biragoye gukunda abantu babiri. Nta bantu benshi je ndakunda pe. Wama wikundira umwe gusa. Wow, uri umwana mwiza. Okay, Anje. Akandi kabazo kanje kamatsiko. Umuntu wumva ko utoshobora kubana nawe. Umugabo wumva ko utoshobora kwemera ko kubera umugabo. Yoba ameze gute?
ndankumuntu ambesha mu buzima. ni ukuvuga tuvuge no bameze nko kubona ko akageso kubesha. Uwo nta mahirwe yoba afise amahirwe make cyane kuri jewe. aramutse ari imvuga kuri mugabo adafise amafaranga canke ari umubeshi mugabo akaba afise amafaranga, burya Imana ihezagira babiri. Imana ihezagira babiri, ushobora hariho opportunité umuntu ashobora tuvuga opportunité mbona yuko twebwe je n'uwo mugabo wanje afise uburyo buke dufise yo kurondera amafaranga nubwo yoba makeya muga tukaguma twinjiza sawa je twakwibanira mu mahoro. nta kibazo. Okay, Anje uramaze kugenda mu ihiganwa iryo ari ryo ryose? Ihiganwa yo kwishuri gusa nta rindi higanwa ndajamo. Kubera ko utigeze ugenda muri Miss Burundi? Yezu wa nubu buvyibuhe bwanje. Oya. Bon. Mukuri je nakuze mvyibusha. Ariko n'aba Miss ntibavuga ngo ntibavyibushe. Hariho numvise ngo hariho ibiro baraba. Kandi vraiment sinigeze ndavyumva munsi ndakubesha. Ariko iyo ugenda wari gutsinda. Ndavyibaza sinzi mugabo nashoboka. Nta n'umuntu n'umwe yigeze akubwira ati wewe rabugende basi muri Miss Burundi. Iyo uramukubwiye nko muri Miss Burundi rya kamba wari kuyitwara? Nari kuyitwara? Ubwo rero nzojemo ndashafise amahirwe. Amahirwe urayafise? Gusa sinzi ko bemera ufise umwana. Sinzi ko bemera umu sister afise umwana. Ntaco. Nzorekane. Byanje nibijyanye n'aronse, nyene bifise ya. Gusa nyene kuba utarigeze ubijamwo nizera ko ari kubera ko utabikunda. Niyo mpamvu rero nta mahirwe wabuze, sikubara ko wahombye cyangwa iki. Kandi nizera yuko kuba ufise umwana no munsi ni ikintu ciza cyane. Canda nabyishimiye rwose. Kandi nizera nta kintu na kimwe ufise mu buzima bwawe bwa misi yose gisumba urya mwana. Nta na kimwe sinibaza ko ari nico nzona ro. Gisumba bebe. Anje ninde mukinyi wa filime ubona mu bakinyi bose ba filime uvuga ati jewe uyu byase no kwemera ko ambera umugabo? Mu bakinyi ba filime gusa? Nta numwe. Nta numwe. Reka nze ndakubwira izina basi uvuga ati oye no mwemera cyangwa si no mwemera. Yego nta kibazo. Reka mbere ko Ahmed. Ahmed wapi ni wo mwemera? Ni wo mwemera? Oya. Kubera iki? Mbere wanashaka Ahmed ari mu bakinyi b'amareresi nkunda cyane. Ya. Kubera iki rero utomwemera ko kubera umugabo? Ni decision muri make nafashe. Dome ngo nta mukinyi w'amareresi twokubakana vraiment. Sinzi impamvu. Izo Chris aramusajya akakubwira ati Anje nukuri reka kwirigura ruhiye. Bose urabakatiye kumugaragara? Bon oya se kubakatira basi ntubizi birashika. Hariho decision umuntu ashobora kwifatira mu buzima. Kandi niko bimeze. Yego. Okay, nshaka kumenya umuntu wahemukiye. Umuntu wahemukiye wewe nyine. Umuhungu jewe naheze. Wahemukiye biboneka? Nahemukiye ku bwanje. Nta n'umuhungu jewe ndahemukiye. Ufise abaexe banga? Mu ex tuvuge nk'ubu. Biza ndakubwira umu ex cyarico. Bona nkujya mugabo twabyaranye. Hamwe dusanze twarahebaye. Umusanze twari nubwo siko biri of course. Yego. Sibyo? Biramutse tuvuga nk'ubu canke twarahebanye canke ubu duhebanye. Niwe ashobora kwitwa umu ex. Sinabandi bose nakagwi tuvuge ko abantu wahuye nawe. Ariko ndizira neza je impamvu ndiko ndashaka kuvuga yuko ari aba ex. Umuntu wese muba mukundanye mukamarana nk'umwaka wose
muri relation uwo muntu je sinumbaza yuko yo batari umu ex wawe Umuhungu twamaranye imyaka 3 n'umwe. none uwo nawe si umu ex Basi uwo n'umu ex ego ni bo. No ni twabasi ko ufise umu ex, no ni tumu ex. Nawe umuntu twamaranye amezi 5-8. wo oye nabari umujama. Ushitse ko ni umuntu mwamenyanye anje ake mfise akabazo nkunda kubaza abakobwa nawe ngiye kukakubaza mfise akabazo nkunda kubaza abakobwa nawe ngiye kukakubaza iyo uza kwihitiramwo kuvuka wari kuvuka uri umuhungu cyangwa wari kuvuka uri umukobwa narakuvuka ndi type kubera iki rero nyene umengo n'uyu munsi mbyutse nkasanga ndi umutipe umengo noryohewe ya bon ndabikunda tu mvugira ngo ndake ndagakunda birashimishanga kubisa ko kantu iri kurakavuga biranyohera okay anje uno munsi uramutse ubaye umuhungu umunsi umwe gusa ni ikihe kintu cya mbere wokora yewe basi ndasabye ntutume mvuga ibintu bitari ibyo ibiganiro bisanga oya ariko nibisanzwe none ya taba tantire ndagusabye oya tubwire kabaze karagoye kwishura kagoye kwishura gute ibi boro kwera ibyo bintu famille yanje irabiraba reka ntukoze bara ariko nangora none regaye okay ntucu umuba ariko je nkeneye kumenya uno munsi ejo mu gatondo uramutse ubaye umuhungu umunsi umwe gusa noresha umukobwa nkaraba akanyemera akwemeye nyene isa noba ndeheje umukobwa akwemeye none nyene akanyemera none wumva umureheje kandi ubizi neza ko gisura kuba umukobwa sio kumariri basi noba ndiko ndiyantrena ndabe yuko iyo bishika kaba umuhungu ukuntu nari kubigenza nyene ari umukobwa nakabagije cyavuga ati wa muhungu we tije nzindutse nkasanga nabaye umukobwa ati nojya abana ndageneye kumenya rero bishitse nkaho ugasanga abaye umuhungu urumva yuko usubira kuba umukobwa atamukobwa n'umwe mu ryamanye ati bishitse ejo ukazinduka uba umuhungu ukamara umunsi umwe gusa worinda usubira kuba umukobwa utararyamana n'umukobwa tuvuge bibaye nk'umunsi umwe rega uba umuhungu umunsi umwe gusa beri none naca ndabinjya abana kuri uwo munsi umwe nyene gusa wogenda gusaba urukundo ukaresha ugumva ingene bigenda ni ikihe kintu kikuryohera ku bahungu rero yego iyo uvuze byose bakunteranya n'abantu iyo uvuze byose je sintahura bon yego byose kwera ariko je iyo uvuze byose sintahura tugire mu madetail basi ukuntu muza kutubwira utujambo turyoshe dusosa muza kuturesha ariko umaze gutandukana n'umukobwa uramuvuga sha ahubwo umukobwa iyo atandukanye n'umuhungu umukobwa niwe asubira kuvuga umuhungu ego n'abakobwa barabikora mugabo ihanure ntibitese anje kugira abagenzi b'abahungu n'abagenzi b'abakobwa wohitamo abagenzi bagwe umugenzi w'umuhungu why not abakobwa sinzi je ntabwo kenshi iyo je ngize umugenzi w'umukobwa birangira nabi ya rero kubera iki abakobwa turafise utuntu tw'udusakusaku umengo je no kuma nigira umugenzi w'umuhungu okay anje ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa kumenga ntibubaho burabaho ahubwo impamvu bubaho yego je ndafise umugenzi twiganye guhera mu windi guhera mu windwi uwo mugenzi kweri n'ubu turacari kumwe yego kandi nta bintu by'ubusheri bigamije nta nubwo twigeze tubyiyumvira turacara abagenzi kandi n'ubu je ndafise n'abagenzi b'abahungu bamaze kuba nk'ababrada banje
abasaza banje kuganira bisanzwe ya ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa burabaho. Okay. Hariho abantu benshi baba babona umengo ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa ntibubaho. Hariho abantu benshi baba babona umengo ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa ntibubaho. Ya burabaho no bihamya. Wewe woryoherwa ubonye umugabo wawe afise abagenzi benshi b'abakobwa? Mu bisanzwe iyo umuntu amaze gufata decision yo kugira yukubaka aragira limite. Ya urabona ko mvuga ngo ubucuti bw'umuhungu n'umukobwa burabaho. Namba ari ryo migandiranire tuvuge nk'ubu wowe uri umugenzi wanje. Ego. Twahora tugendana tugatemberanira ibyo mu bisanzwe biragabanuka. Si ukuvuga yuko duca twankana no twankana. Okay, reka tubifate basi mutarabana nk'ubu mutarabana. Umugabo wawe ujya musheri wawe mukundana ubu aramutse abaye afise abagenzi benshi b'abakobwa ukabimenya, wewe wovyakira gute? Ni bisanzwe no vyakira. Ya gusa ikosa nuko no mufatira nko mu kandi gakosa. Noca mbona ko umengo ubwo bugenzi bafitane hagati yabo buri mu bindi bintu. Ya mu gihe ndabibona ko ari ibintu bisanzwe ntaco bitwaye. Ya. Okay. Anje na wihangane kandi mabarire nakubagije cyane ku buzima bwawe. Ndashaka rero umbwire ifilime zose wagiye urakinamwo, wagiye uracamo, warasinya amakontra agiye atandukanye kwa baberi kwande, niyihe filime wakinye we nawe ukumva ko yikunze cyane? Bon. Zose narazikunze uhereye kwa Soro yari histoire nziza. Uraza kwa Happy River naho nyene yari histoire nziza cyane. Cyane kwihanura. Turaja kwa mu ishusho y'umuntu nayo nyene yari filime nziza cyane kandi yarabwe cyane. Cyane pe. Ya uratwaronse n'igihembo donc muri festival. Ya yari filime imeze neza. Turaza mu kuri nukuhe kwa Bendo wayo nayo nyene ni histoire nziza cyane. Ni filime nziza abatarayiraba bazoyirabe, ni histoire iryoshe gose. Ya ntirambira kandi ya nuko muri make no mu gatima ko bazogenda bayirabe, ni filime nziza cyane. Agatima koko rero yoyo nirarenze ijya bori irarenze sana. Ya cyane. Ndashaka rero kumenya kuri wewe filime uvuga ati je no filime pe yubahwe yaratumye yaratumye Ange Sierra mbawe uwundi uno munsi. Iyo filime nawe wumva ko uvuga ati kabisa yubahwe yarakoze amateka? Filime yakoze amateka nakinyemo kuri wewe yaguciriye imiryango, yakugurira imiryango cyangwa filime natangwe kumenyekana mo cyane ni filime ya Happy River kwa byapfiriye. Ya okay, niyo abantu batangwe kumenyamo. Okay, Ange miruce tugira ku musozo. Sinzi nimba ufise management, sinzi nimba ukora ku giti cyawe. Uno munsi turazi yuko nka Kadora Vere umukeneye uragenda ugatanga emiliyo hariya muri BMT bakaguha Kadora Vere akaza kugukinira filime. Uno munsi umuntu akeneye gukinisha Ange Sierra muri filime yiwe bimusaba iki? Bisaba uburyo bungana gute? Bivana n'igikorwa. Ya bivana n'igikorwa urashikira ukambwira ico gikorwa carico. Nubwo utumbera jewe mugabo sugupfa kuyo. Ariko tuba dushaka kuvuga ati pri Ange Sierra ntaguruka munsi y'amafaranga ya naye. Oyaha iryo nibanga nta uvuga intuze, iryo nibanga bon kuba bakado babivuga bafise impamvu babivuga. Yego. Ya. Okay. Entre ya Kadora Vere niko kabazo kanyuma ndakubajije. Entre ya Kadora Vere na Mimi Mireille ninde mukobwa ari umugenzi wawe cyane gusumba uyundi cyangwa ninde mukobwa ubona yuko abizi cyane gusumba uyundi? Umugenzi wanje cyane ni Kado. Ya kandi kuva kera. Kandi amukunda kandi nawe nyene arabizi. Ya umusista wanje vraiment turubahana. No uvuga no gucaguza wohitamwo Kadora Vere. Ange Sierra bwira akantu rero abakunzi bawe, dufite abantu benshi bagukunda ndabizi. Gira akantu babwira kugira ngo ndakureke nagukuye no bintu byawe. Abakunzi banje n'abakunzi ba Senga Media kwanza sinabaramukije, I'm sorry yambu cyane. Waturamukije. Kandi nabaramukije. Sinihenze kandi nabayi kandi abakunda cyane. Bientôt murashobora kumbara mu bindi bikorwa kandi byiza cyane gusumba bya bindi muzi. Ya imbere ni heza.
nizeye ko n'undi munsi tuzogukenera gace tubwira ati Yeah. rero ngirebwire bano bantu kino kintu bantu b'Imana bantu mudukurikirana bantu muri ibiganiro byacu anje sira uko mumubona asa ku mubiri no ku mutima niko yimere Okay. Use- Uko kandi niko biri. nje ndababwiza ukuri barabizi tu ndababwira ukuri so anje rero ndagushimiye byatari Yeah, murakoze. Gramercy kabisa kuba wigoye ugaheba ibintu byawe wari urimwo Gramercy cyane pe ugasiga n'umwana. Wow. Abakunzi basenga Media TV murasanzwe mubizi ko tubakunda cyane so mubandanye mubana natwe umunsi ku yundi nitwa Loise the Sniper ndabashimira kuba mudukurikirana umunsi ku yundi naho butaha